Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Muri ijya minsi Yezu yagarutse mu ntara iwabo yigishiriza mu isinagoga ryabo. Abantu baratamarirwa bavuga bati, mbega ubwo bwenge n'ivyo bitangaro biva hehe? None urya si wa muhungu w'umubaji? Nyina ntiyitwa Mariya? Bene wabo si Yakobo, Simoni na Yuda? Bashiki be bose ntitubana? None ivyo bintu vyose abikura hehe? Bibatera umutima mubi. Yamara Yezu ababwira ati, umuhanuzi ntiyigera ninahazwa mu gihugu yavukiyemwo no mu muryango iwabo. Nta bitangaro vyinshi rero yahagiriye kubera ubugaba bwabo. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristu. Kuri uyu munsi mukuru waho tugaruka tukazirikana ku muhamagaro ukomeye w'igikorwa mu buzima bw'umuntu, ku muhamagaro ukomeye wuko abantu Imana yatugize abakozi. Tubanze dusubire tubizirikane koko nk'umuhamagaro mwiza w'Imana, kuko hariho kumbure ahandi kumbura abantu bohava batahura yuko kurya ivyo umuntu abiri yakuya bikamuruhisha, yuko womenga ni nk'umuvumo. Ariko si ivyo ubwa mbere, kuko murumva yuko n'imbere yuko igicumuro cazanye umuvumo mu bwoko muntu mwiremwa, imbere yuko kiza Imana yariza yaramaze kutwereka yuko igikorwa ari ikintu ciza kizana ubwiza bw'iremwa. Ngira ngo muramaze kumva muri iki gisomwa c'amamuko kituyagira ingene Imana yaremye ibintu bigenda biraba vyiza uko Imana ikora ikongera ko ibindi bikorwa uko umunsi umuvuyemwo hakaza hariyongeramwo wundi, gushikaho rero ubwiza bw'igikorwa c'Imana bushika ku mushorishori wabwo, ngo mu kurema umuntu asa n'Imana, ari ku gashusho k'Imana, ibikorwa kandi nuko gukora ibintu bigaragaramwo ubwiza bw'Imana, bigaragara mu ishusho y'Imana. Mbere uko Imana yaje kurema hakaguma haza ico citabirizo, iyo refrain igira iti ngo Imana irihweza ivyo yaremye isanga ni vyiza. Kumva rero ubwa mbere kwakira igikorwa nk'umuhamagaro mwiza wo kwifatanya n'Imana ibandanya irema. Tugere Kristu. Erega hari abantu batahura n'abirema bakarigumiza hariya mu mamuko ngo Imana ikirema ivya mbere. Imana ngo ukwiri niko yamye kandi niko izohoraho. Imana n'umuremyi igumirema ivyiza. Mugabo ubu mu kurema ivyiza ikabandanya ibirema mu bubasha bw'ijambo ryayo ibisangira n'umuntu. Ukabona yuko ivya mbere Imana yaremye ibiterekamwo umuntu ngo abandanya bitunganya neza mu bikorwa vy'ubuzima bwiwe. Mbere n'igikorwa gikomeye gisanzwe ari ic'Imana, Imana iraheza igishira mu minwe y'abantu, igikorwa cyo kuvyara. Abantu hari igihe bibagira yuko igikorwa cyo kuvyara umwana ko ari igikorwa c'Imana, si igikorwa c'ivyuma, naho umenga biriko biratwinjirana nk'impararo, nk'umenga ni iterambere. Umuntu naho vy'ukuri yoba umuntu abushitse igihe umenga atahuwe nk'uko yakozwe mu vyuma.
je nama nibaza ntabo bantu bazovuka bakozwe mu vyuma musi bavutse bakagira ati mbe urazi wewe ko ari icuma cakwibungenze. Igihe tuzi ko umuntu asanzwe yibungenzwe muri nyina mutwaye mu rukundo rwose rushoboka, akomereka akingiwe mu rukundo rw'umuntu, mbega uvukiye mu cuma azoza amezate. Umuntu avutse ari umuhingurano w'ubwenge n'ubuhinga bw'abantu gusa, kandi abantu bariko baca amafaranga, umuganga ariko aca amafaranga kuko gusa agomba guhaza icipfuzo cyo gutereka umwana ngaho, akibagira yuko ari igikorwa c'Imana ubwa mbere, haba hari igihatse. Ni naco gituma mbere kuko ari igikorwa c'Imana ndakebwa yuko umuntu ntiyabandanya akura muri ivyo vyiyumviro vyo kugomba gusubirira Imana, hazogera igihe akihagira uburenganzira bw'uko ko ari we yamuhinguye, arashobora kumuhagarika, arashobora kumwica, kandi yumve yuko hari ikibi yakoze, kuko nije namuhinguye kandi namuguhingura uko ndabishatse. Ushobora guhinyanyura ushaka kuzovyara umwana w'igikota, kigabo kigereza hariya gikomeye, kuja kurondera imbuto aho bazibitse z'umugabo w'igikota n'umugore w'igikota, bagafatanya bagaca baguteragiramwo, ukibaza ngo n'umwana wawe. Ni kibazo gikomeye. Uyu munsi umukama akabandanya arema aciye muri ubwo bubasha bw'ijambo ryiwe yasize mu mitima no mu rukundo rwabo yaremye, akagira ati nimurondoke. Harimwo n'isiguro yuko ibikorwa vyiza n'ibikorwa birondoka ubuzima, si ibikorwa gusa bizana inyungu z'amafaranga aboneka. Hariho amafaranga aboneka atarimwo ubuzima, asize ahubwo ibiziga, asize ibiziga. Nakaryo keza kugira ngo abantu twese iyo turiko turarimbura ibikorwa, turiko turarimbura amaproje, turiko turarimbura ibinabiriya, kuraba yuko vy'ukuri byashitse kwihangiro ryiza risumbirije. Murabona yuko igikorwa c'Imana ihangiro ryaco nukuzana ubwiza bw'umuntu, niho Imana isozerera neza. None umusozo w'ivyo twakoze nibirorika canke n'ubuzima bw'abantu bwateye intambwe, bwaroraniwe, bwatunganiwe, bwateye imbere, bwateye imbere vy'ukuri. Kuko hariho ibikorwa nivyo ushobora gusanga bisize ikirorika kinini, mugabo ugasanga ababikoze basigara imihindigiti, baragwaye, nta kintu na kimwe biyungurujemwe, ahubwo barushe. Hari ikintu c'ubuzima catakaye kitari busubire kugaruka. Ari naho twumvise mu gitabo c'Amamuko uyu munsi hari ikintu gikomeye Imana itwereka. Uretse ko ihangiro ry'igikorwa c'Imana ari umuntu arimwo ubwiza bw'Imana, si ivyo ubwa mbere Imana iteretse ngaho. Imana yarabiteretse aho, irabona yuko nta bwiza bwavyo hatarimwo umuntu mwiza ari mu ishusho y'Imana. Nahora ngenda bariko barubaka ijya quartier ya Miroir, ijya quartier y'abantu bona yuko barya bakaravye, ukabona ibizu vyiza, mukabona nta muntu arimwo. None ubwiza bwavyo buhagaze hata muntu arimwo, utabonye umuntu asokorotse amwemwa asa neza, ahimbaye, atwengera abandi. Mwigerageze mwiyumvire igihugu kirimwo ibizu vyiza, kirimwo amajardin meza, mugabo nta muntu n'umwe arimo, ubwiza bwavyo baburi he?
ariko Imana ikatwereka yuko ivyo vyose ese ihangiro ryavyo koba ari ukuzana ubwiza bw'ubuzima bw'umuntu. Ariko kandi ijambo ry'Imana riratwereka yuko kugira ngo ivyo bikunde umuntu, kandi murabona n'Imana tugere Kristo, ibi bintu birahambaye gose, kuko umuntu abizirikanye yiruka hari igihe atoshoka abona yuko hari ikintu Imana imwongoreye. Mwibaza, Imana ni Imana. Imana ntiruha, Imana ntituringiga ngo iruhe isanga iri kwirisinzirirako abantu bakayicamwo, abandi bakayicamwo cyane kuri yama ari ubuzima bwuzuye buri maso buhagaze neza. Imana ntisinzira, ntisinzira. Umugabo arasinzira akitekera mu kirago, uyu munsi mujyama mu madra meza, ariko Imana ntisinzira, ntiruha ngo isinzire. Mugabo bakatubwira ngo ku munsi wa gatandatu irasozera irema, ngo iraheza iraruhuka. None Imana yari ikeneye kuruhuka? Ari Imana kwitaruha? Ahubwo n'ubutumwa Imana iduhaye yuko ibikorwa vyiza bishikana umuntu kwiteka ryuzuye ko bitegerezwa kujanisha ibikorwa n'akaruhuko. Muri uwo mwanya ngo Imana ngo icirihweza ivyo yaremye, isanga ni vyiza. Ivyo bintu bibiri birategerezwa kujana. Ibikorwa koko biranguwe neza nkuko twavyumvise, bizirikanywe, birimwo umutima, birimwo ubwenge, birimwo ubuhinga, birimwo ubukerebutsi, birimwo kwitanga, ariko bigategerezwa kujanisha n'akaruhuko, kuko umuntu wewe si Imana. Ibi nimba barabivuze ku Mana, ni kubw'umuntu. Ni kubw'umuntu, kugira ngo umuntu azorondera gushusha n'Imana amenye yuko si Imana, arondera gushusha n'Imana mu bikorwa bijanishije neza n'akaruhuko. Ico kintu agomba ko tukizirikana, ingene twojanisha neza ibikorwa n'akaruhuko, kuko birahambaye umuntu natazirikana neza icyo ari cyo isabato. Isabato umuntu akayizirikana neza, atari bimwe gusa byo guca umuntu ahagarika ibikorwa kumwe kw'Abanyisirayeli ba kera wasanga ni ntambuko baziharura, kagira bati ku munsi nturenzize. Kubizirikana ubwa mbere nk'akaryo keza kugira ngo nivyo ubwa mbere umuntu ahumeke, kuko ntakozwe mu vyuma, arakeneye kuruhuka. Ariko kandi uko kuruhuka si ukuruhuka gusa ko umuntu agenda hajya akaryama mu gitanda, oya, canke akaja muri sport, akirirwa muri sport. Nukwigina ubuzima. Hari ubuzima tudashobora kuronka mu maresulta y'ibikorwa tutabukuye mu kuja hamwe tukigina ubuzima, tukaruhukira hamwe mu buzima bw'ivyo tubamwo n'ivyo dukora, tukigina ubwa mbere ubusanzwe ari isoko ry'ubuzima, Imana mushobora vyose, tukayisenga, tukayininahaza, tukaruhuka kumwe nayo. Murazi yuko ngo nayo nyene ngo kukagoroba yahoriza gufata akayaga kumwe n'umuntu, tukajana nayo hariya ku kiyaga, tukajana nayo muri bijya vya lo social, tukarabana, tukitahanaho, tukarimbura tuti mbega ibikorwa vyo muri iyo ndwi byaragwije ubuzima, byarakujije iteka ry'abantu babirangura n'ababirangurirwa, byarakujije iryo teka. Ntiduhere gusa ku bintu biharugwa, ahubwo tukaraba akanovera bizanye mu buzima bw'abantu. Cyo gituma nagomba gutumirira abantu baba directeur, baba boss, baba gestionnaire,
rengera ibiharuro bisanzwe, umviriza ko biriko birazana kanovera mu buzima bw'umuntu. Ico gihe uzoba uri kurevariwa nk'Imana. Ahandi ho duhera ku biharuro bigaca bicika ibintu byo gusanga abantu bariko bakora batunuka, kuko yandikiwe igishahara kinini cyane, kandi tugashobora guhendwa nuko turiko tugwiza amafaranga ariko turiko turica ubuzima tutabizi. Uyu munsi ugashobora guhendeshwa urushahara runini mugabo ruriko rurakwica, kandi waheza kururonka uzoca urushira abaganga mu Buhindi canke i Dubai canke muri Kenya canke muri Afrique du Sud. Ukagira kuba waratunutse, ntiwigeze uzigama ubuzima bw'umuryango wawe, ntiwigeze uha ubuzima guha urukundo umugenzi wawe mwubakanye, ntiwigeze uha ubuzima guha urukundo abana bawe. N'ivyo vyose by'ibifaranga uyoroye ukabazanira, ugasanga ntibibahaza ku mutima, ugasanga warabubakiye ibintu vyiza bikayangana babamwo, mugabo babibereye imwe ibidoma, abadelinquent. Kuko hariho ikindi gikorwa cyo gutanga urukundo nabwo ruza mu gihe abantu baruhutse, mu gihe abantu bicara bakazirikana, abavyeyi bagacira umugana abana, abavyeyi bakaronka umwanya wo gusangira barabana mu maso, bakumva ko ubuzima buryoshe. Turakeneye yuko isi kanguka ikagaruka ngaho. Kuguma twiruka n'umurindi wo kwibaza tuti iterambere n'ukurunda ibintu ubwa mbere tutumva umutima w'ibintu. Nico gituma mwumvise nko mw'izaburi, mwumvise izaburi uyu munsi, igikorwa ciza kitari ico kurunda ibintu gusa, ari ico koko kuzana ubuzima, iterambere, akanovera mu buzima. Ni igikorwa kiduha kuzirikana yuko umuntu afise ahageza. Muvugire izaburi yavuze ngo nushimangire mukama ibikorwa ivyo dukora n'amaboko yacu, ngo abantu rabasubiza mu ibumba kabari ruti bana b'abantu subirayo, ngo mu maso yawe imyaka igihumbi imeze nk'umunsi w'ejo wahise, canke higishingwe kimwe cy'umunsi. Aka kantu rero nutwigishe guharura iminsi yacu kugira ngo dukerebuke mu bwenge. Niwirimbuze mu vyo ugirira abasavyi bawe, nudukwiza urukundo rwawe mu gitondo ca kare, niho twoheza tukamara umunsi wose mu karirimbo no mu kanyamuneza. Urukundo, umutima w'ibikorwa. Iyo udahari ni hamwe uca usanga umuntu n'ubundi araba gusa ivyo ashikana biharugwa, ntiyumva kanovera biriko birazana canke ico biriko biratitura mu buzima bw'ukuri. Mu buzima bw'ukuri turakeneye gukora tukagwiza ibintu, turakeneye kwiruka tukagwiza amafaranga, ariko ivyo bitajanishijwe n'imyanya yo kuruhuka, kurimbura, kuzirikana, kugumya umutima w'ivyo vyose, haraza igihe bikica umuntu mbere. Bavuga ngo dusara twese tukarushanya umwete. Naho umenga abaronse umwete mwinshi babatwara kwa rojanti, aha uwo dupima ntiyabuza abantu babufise utu depression duto duto, turindiriye yuko hari akantu kongera ko bagaca gutwara kwa rojanti. Muga naho tutobutu depression, uyu munsi ubuhinga mbere n'ubwenge bw'umuntu bikagaragaza yuko murana ya makansera agwiriye, niko hariho ayagwiriye kubera ko hari hitituka gikirere, dusigaye imishwara y'izubi dushikira uko itayunguruwe, aho hose bikava kukunge n'umuntu yagombye gukora agwiza ibintu amahinguriro kuri vyotsi bigatobora igisenge, imishwara y'izubi ikagaruka ikadukubita itayunguruwe, ibigwara bikagwira. Abantu tubona umenga Bugarama ubusigaye araho kugenda twambaye agashati
mbere twese twatangura kwambara amakoti tukiraho mu rushubi tuti ameze neza ubu naho kurira ubuzima buriko buratakara bugenda. Ubonye Bugarama abantu basigaye bambara agashati umunsi wose, gacugira uti igihugu carateye imbere, ikibira barakimaze. Uyu munsi ngo bari ni inkwi barya ibihiye niko bawuca, mugabo barawuhindukije ngo bari nibihiye barya inkwi. Cyangwa abantu biruka inyuma y'ibiti bakabimara. Ivyo vyose kubura umutima nico gituma papa hari ahantu atubwira ati garuka mumenye kubungabunga iyo si iyo nzu rusanga Imana yaduteretsemo. Niko aharera ijambo ry'Imana ngo twigishe guharura imisi yacu kugira ngo dukerebuke mu bwenge. Gukerebuka mu bwenge butagarukiriza ibiharuro gusa ku vy'umuntu aterekaho vy'ibintu n'ibiharuro, mugaba kumva ati ubwo biriko biragwiza akanovera ku buzima. Nako ndavuga rero ingene akaruhuko ari ikintu gikomeye uyu munsi, gafatiye muri rirya jambo ryitwa isabato. Mbere muzubona yuko Imana ico kintu gishira imbere gose, ku buryo bw'uko hagera igihe haciye n'imyaka myinshi Imana ikagira iti gira yubire. Umwaka wa yubire ni umwaka ngo batakora ibikorwa biruhisha, ngo barya ivyimejeje mu murima, kugira ngo n'imirima iruhuke. Erega turayibabaza, duheza kuduha ibiharage, tuduha ibigori, duha ibijumba, yicishirizemwo na iruhuke. Hari habo duhabwani ejo muri sinzubona ati yagiye muri retraite amaze imyaka n'iyindi akora urutavanako, arumva ati ndasubiye gutora ubuzima. Hamwe ucu usanga umuntu nk'uyo ari nk'umugabo atashe muhira, ashika tukagura umugore nawe kuko nyene ararushe, agaca tukagura abana bararushe, bagaca batukagura abakozi bararushe, bagaca batukagura imbwa, bagakubita imigeri imbwa zo mu rupango mutunze. Ugasanga amafaranga ariho, mugabo harabuze akanyamuneza k'abantu bakundana, abantu bashize hamwe. Hariho ibintu tugwaye vy'imimerere, vy'ingwara nyinshi twoshobora gusanga ziva kubera uburuhe. Kandi uyu munsi ukamenga uti umuntu ahabona n'umuntu yiruka urutavanako ngo agakora nk'umutima, ngo agakora nka Radio Maria ko niyidigere hagara. Mugabo turihenda kuko ivyo ukora urushe nivyo urashobora gushika ku kintu wabonye, mugabo uruhe bukaguhenda, ugasanga hari ibindi bintu vyinshi vyapfuye vy'ubuzima, ubuzima bw'ukuri. Ubu nabo numvise muri aya mashirahamwe ya ONU bahemba ibifaranga vyinshi, bagaca bagushira mu kazi ugacuheba umunsi w'Imana, kandi ugiye gukora ku munsi w'Imana baguhemba double salaire. Gacuguta ubuzima nubwo ukabibamwo imyaka n'iyindi. Imana warateye umugeri uti igigwayo ngo mbanze c'amafaranga, ntaco nzoza ndaguhe kwiki 10 nubaka isengero. Oya, ukabizana usanga abana barasanzaye, umuryango warasanzaye, ayo mafaranga ntagishobora kubegeranya. Shiramwo de l'équilibre, de l'humanité. Bindavuze kubera yuko uyu munsi batwagiriza yuko tudakora bihagije, turi binebwe. Mugabo dukore mu bwenge, turimbura imisi yacu yo kubaho, kugira ngo ejo ku mugoroba w'ubuzima bwawe utakibasha gukora, utakibasha guharurira ibintu kuvyo uri kurinjiza, uze uryoherwe no kubona ahubwo wuzuye urukundo rw'abantu benshi. Ibikorwa vyawe vyatumye
buzura urukundo rw'Imana, buzura urukundo rw'Imana. Kuko nk'abantu wamusanga umenga barurira iteka n'agaciro kabo ku mafaranga bafise, ku bintu batunze, igihe batabagishobora kuvyinjiza baragwara bakamererwa nabi. Kuko haraza igihe ubuzima bukaruha, ugasaza, ugasigara utangarira iki bikorwa vyawe vyashitse ko nk'akanovera, nk'umuntu vyahagaritse bigaho ubuzima bikamuha igihagararo n'iteka mu bandi. Ivyo nivyo uzotangarira, nivyo bizoguhoza, nivyo bizogutuma wumva ujabutse, wuhimvye, wuzuye akanyamuneza ku buzima. Ahandi ho abandi bo bapfa bavyisasiye bagira bato ndapfuye basha musigare muraketa ivyo mutarondeye, agapfana ishavu n'inzigo, kuko ntiyigeze abironderana urukundo, ntiyigeze abironderana umutima uzirikana wiyo ava niyo ariko araja, ntiyigeze amenya yuko hazoza igihe iminsi yiwe igahera. None rero bavukanye, tugire Kristo. Aho uvyumviye uyu munsi nyene kumwe na Yosefu mweranda, uhindura ibikorwa vyawe ukugwiza kanovera ku buzima, uhindura ibikorwa vyawe ugutuma uwo muntu mubana, uwo mwana w'Imana. Yosefu yaratumye, yaremeye kubana n'umwana w'Imana, aramukuza. Utume ibikorwa vyawe bikuza umwana w'Imana wese ari ruhande yawe, bizogutuma usozera neza ubuzima. Hari abantu dukunze gusaba ingabano yo gupfa neza, uko n'ugupfa neza. Utangura guhindura ibikorwa vyawe, ibikorwa bikuza ubuzima. Kandi ibikorwa gusa rero si ibikorwa ibi technique dukora, hari ikindi gikorwa burya dukora ntitumenye ko ari igikorwa gikomeye, amajambo tuvuga. Tugire Kristo. Mwari muzi ko iyo uvuze ubukoze ikintu mu mutima w'umuntu, ubukoze ikintu mu bwenge bw'umuntu, communication tugira hamwe n'abandi. Mbere murabona yuko Imana mu gukora, kuko atabintu bindi yari gushobora gukoresha byari bwabeho, n'amaformule yari bwabeho, yakoresha ijambo ryayo. Hagira bati Yosefu ngo ntiyavuze, mugabo ngo yakoze ibikorwa gusa. Nivyo ibikorwa vyiwe birimwe amajambo y'Imana, yakiriye amajambo y'Imana, yaretse amajambo y'Imana aramukoreramwo, aramutuma kuri ibikorwa bivuga. Iregari ibikorwa bivuga amajambo meza yubaka, n'ibikorwa bivuga amajambo mabi. Nkuko hariho amajambo meza akora ibikorwa vyiza mu bantu, n'amajambo mabi akora ibikorwa bibi mu bantu. Ni wavuga mwumvise ingene na Paulo abishika ko mu gisomwa ca kabiri, ntiyavuze ati ngo ivyo mukora vyose, mbwa yakanyujije ngo ivyo muvuga n'ivyo mukora vyose, ivyo muvuga n'ivyo mukora vyose, ivyo muvugira ku murimo w'ibikorwa, ivyo muvuga abakuru banyu mu bikorwa, ivyo muvuga na hagati yanyu mu bikorwa, umenye kuri kurakora ikintu mu muntu. Hari ikintu uri kurakora mu muntu. Ivyo muvugana mugiye kunywa kayi, hari abantu kugira ngo bakore ibikorwa banza kunywera kayi hamwe. Niyo mpararo y'umunsi, ariko mwihwabire kandi kuza murakanwa muhira. Hari abantu kubamenye kuza barakaza kujya kunya mu restaurant kugira ngo bapangama ibikorwa bagomba gukora, niyo bakikanwa muhira, niyo bagire kukanwa no muhira. Ivyo uvuga vyose wame wibuka yuko hari ico bisiga bikoze mu muntu, mu bwenge bw'umuntu n'umutima w'umuntu. Twitondere amajambo yacu, tuba turiko turakora tutabizi. Yesu Kristo ahejeje gukora mu isaramari ibikorwa by'ubuzima busanzwe, igikorwa c'imyaka 3 ya nyuma cabaye igikorwa cyo kuvuga no kwigisha amajambo akora ibintu mu buzima bw'abantu, akamugurura, akazura, agakurugutura, agahumura. Hari amajambo dushobora kubwira abantu bagahumuka mu bwenge,
bagahindura mentalite, bagahinduka muri mindset yabo. Hari amajambo tuvuga akamugurura, agahagurutsa abantu batari bazi ko banyegejwe ingabirano zo gushobora gukora ibitangaza, bakamuguruka, bakaba abandi bantu. Turabe rero uko tugomba kujanisha igikorwa n'akaruhuko. Akaruhuko n'igikorwa, ariko kandi tugabishe abantu bagomba guhera mu karuhuko. Tugabishe ibintu byose bigomba kwica ibikorwa. Amatelefone araduhindura ibintu, arashobora guhinduka ibintu bigica ibikorwa. Ugasanga uriko urayikoresha mu bintu gusa vy'ukwinezera vyiwawe gusa, akazi kose kagahera ataco wagakozemwo ubwaco no kubw'abandi. Ugasanga wiriwe mu telefone uri kukoreramwo ivy'iwawe gusa, mu nyuma ukaja gufata umushahara wandikiwe ku kazi wategerezwa gukorera akazi n'abandi. Uretse ko wivye uri kuraba mu bubeshi. Ubunebwe murazi ko biri muri vya bicumuro ndwi bikomeye bita les péchés capitaux. Shetani iri kwiradusuka mu bunebwe kumayeri kugwe. Hari ahantu uyu munsi kugira ngo abantu binjire muri service babanza kubabwira ati siga amatelefone yanyu ngaho. Nimwakoresha amatelefone muzakoresha yo mu kazi, kandi munaruhuke. Ajya amaonda guma ducamwo, hari abantu tugowe nta kundi ko tuba turakorera n'abandi. Amaonda guma ducamwo azodusigamwo ingwara nyinshi. Hari abantu abajene je mbona nibaza ni tutaravye neza, ntibazoshika ku myaka 50 bataraziba amatwi bose. Usanga ariko akora ibintu afise amayekuteri ibintu bum 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 bum, amatempo azogira igihe yandikigwe imyaka 30 gusa yari gushobora aho hari umuntu ariko aragukora kw'ivyo. Turakeneye gukanguka kugira ngo natwe tuje mu gikorwa cyo kwitunganya no kwikora muri iki kintu, mu bwenge bwo kumenya ingene dutegerezwa kuringaniza ibikorwa by'ubuzima bwacu ngo bibemwe umutima w'Imana, bibemwe urukundo rw'Imana, bibi bikorwa bijanishijwe n'akaruhuko keza, akaruhuko ko kunina hazimana, akaruhuko ko kwigina ubuzima hamwe, ko kubaka umuvukano n'isangira mutima. Bibi bikorwa koko biduza ubushobozi bw'umuntu, bukazana ibintu, ariko kandi muri ivyo bintu bije hakaziramwa akanovera ku buzima. Amen.